kuri kontra twasinyanye na PAEEJ namenya neza yuko nzosubiza amafaranga muri Novembre 2025 ariko muri me 2025 naramaje kuyasubiza no kuvuga nihaye avance y'amezi 6 kubona abona ko ibintu ndiko dakora nariko ndunguka. Mu bisanzwe jewe inanasi nazitanguye ndi umwana muto cyane kuko je nagiye guheza amashuri ya primaire maze kurima nk'inusu hegitari, hanyuma PAEEJ imaze kumpereza financement canagura kitsa kuri 50 hegitari. N'ubu nguma nagura ndashabandanya nk'ubunye n'icubahiro yaje kungena ngeze kuri 50 hegitari ariko namaze kongeza ko hegitari 5. PAEEJ n'umuvyeyi sinoronka no kuno yivuga no kuvuga PAEEJ yampaye ingurane miliyoni 11 ntarashobora kwigondera amafaranga ashika miliyoni 5 ariko ubu mu vyo fise ndaba miliyoni 70 ziwanje. Mfise atelier de couture, mfise salon de coiffure, mfise naho ndandariza. Rero ace niyumvira nti ivyo byose nkora mfise ideni ry'abandi sindi umugabo kuko ideni burya ufinase gatoya ucuja mu byo kunezerwa ugasanga umengo yabaye iwawe. Naciye nihereze hangiro ryo kuriha yose candariha yose cavuga ati mpeje kuriha amahera ya PAEEJ nzoca ngura imodoka. No kuvuga haraciye ukwezi nguze imodoka yiwanje y'imiliyoni 40. Je muri make mbona ko naheje gutunga. Je no hano urwaruka turasubiza yuko bokorana inguvu. Mu bisanzwe amafaranga y'ingurane sayo kubaka inzu, sayo kujya mu kirori, amafaranga y'ingurane ni imbuto. Nawe atari umugabo gito nta muntu arya imbuto. Imbuto bayiguhaye uragenda ukayirima cyangwa ukayibiba hanyuma ukazorya ibyo usaruye. Rero no kuvuga abantu baronkejwe ingurane na PAEEJ no bahanura yuko bokorera kwivako bakariha PAEEJ niho bazoronka ivyiyumviro vyiyaguye kugira ngo bakore ivy'iwabo hama bagaragare nk'abagwiza tunga vy'ukuri.